imbere yawe mwami Mana, tuje imbere yawe muremyi w'ijuru n'isi, duciye bugufi rwose imbere y'inyonga zawe, uri hejuru y'ibintu byose, muri we muco waje mu mwijima, aho ata vyizigiro vyari bihari, ntivyaguteye kuguma mu kibanza wari urimo, ariko wemeye kwambara umubiri uzubana natwe, umurikira imitima yacu, umurikira ubwenge bwacu, umurikira ubuzima bwacu, duhishurirwa icuri n'umugambi wawe kuba waremye. Turi hano ngo tuguhimbaze, haleluya. Turi hano ngo tugushime, turi hano ngo tuvuge kugira neza kwawe kwama ibihe bidashira. Ndasaba muco w'Imana umurikire imitima yacu no muri kano kanya, umurikire ivyiyumviro byacu no muri kano kanya, uhagurutse ubugingo bwacu, udukoreshe kandi nawe ukorere muri twebwe ivy'ubuhizi. Urakoze kuri Imana igira neza. Ndisengera ndaguha ubugingo bwanje n'ubwenge wampaye, unkoreshe Mana, ubwoko bwawe ongera uvugane nabo, kuko baranyotewe wewe, twese tunyotewe wewe, dushaka wewe n'ico uvuga, dushaka wewe n'intumbero yawe. Yesu, turakwizeye kuko waturungikiye mpwemu yera ngo atumurikire, aturongore mu nzira zo kugoroka, kandi waradusezeranye kuzoza kudutora. Reka imitima yacu none ikomerezwe muri runo rugendo. Urakoze kuri Imana igira neza, izina ryawe rihabwe icubahiro, n'izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya, Imana ishimwe. No munsi turaganira ku vyizigiro mu bihe vy'umwijima. Ivyizigiro mu bihe vy'umwijima. L'espoir au milieu des ténèbres. Ivyizigiro hagati mu bihe vy'umwijima. Ivyizigiro mu bihe vy'umwijima. Igisomwa dukoresha ni Luka igice ca 2 kuva ku murongo wa 21 gushika kuri 40. Ariko ndasaba ngo badusomere gusa kuva kuri 21 gushika kuri 24. Luka igice ca 2 kuva ku murongo wa 21 gushika kuri 24. Kandi iminsi 8 ishize, hageze ko akebwa, bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Iminsi yo guhumanurwa kwabo iheze, nk'uko ivyagezwe vya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira umwami Imana, nk'uko vyanditswe mu vyagezwe n'umwami Imana ngo, umuhungu wese w'imfura azokwitwe uwera kuhoraho, kandi ngo batange ikimazi c'intunguru 2 canke inuma 2, nk'uko vyavuzwe mu vyagezwe n'umwami Imana. Ibihe rimwe na rimwe birashika ukumva umenga ukikujwe n'umwijima, ukumva ibintu vyose birirabura. Bamwe bavuga ngo isukari ntibigisosa, abandi bakarondera gishobora kukunezereza ariko ukakibura. Ariko wararuhande iburyo n'ibubamfu bwawe ukasanga ugwanko, uguhemukirwa, ubwicanyi, injustice, ububi, ubugizi bwa nabi. Ukaba wakunze umuntu ariko umuntu akaguhemukira, ukaba wizigiye ariko akaguhemukira, ugahogwa ubusa, ukabona ko ibikubako nagahahazo, ukaraba hirya no hino ukabona umenga uri mu mwijima, ukikujwe n'umubabaro, ukikujwe n'inyishu urondera ariko utaronka. Akaduga cane ijambo rikubwira ngo Imana ntibaho,
iyo Imana ibaho kubera ikibi byose byo kubayeko. Mana nacumuye iki? Mana kubera iki jewe mu bantu bose waremye? Jewe Mana umpoye iki? Akagera gihe ukizera Satani cyane kwibaho, ariko bikakunanira ko wizera ko Imana ibaho. Ivyizigiro byawe bigahagarara cyane mu kibi ko kibaho, kuko warakibonye, ari ugatakaza ivyizigiro yuko hariho Imana, kandi ko hariho Imana ihindura, kandi ko hariho Imana ihagarara hagati nyene muri uwo mwijima. Ibi birashika aho wiyumvira uti Mana uvuga iki muri ibi bihe? Uri kuvugana nanje iki? Mana uri he? Kubera iki utambwira kutavugana nanje? Ibi bihe bishobora gushika nkuko vyashikiye Abisirayeli. Aha tubona turi mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, ariko mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu tubona ishengero canke Abisirayeli bari bamaze imyaka n'imyaka baheruka umuvugishwa wa nyuma yitwa nde? Maraki. Maraki niwe yavugishijwe ubwa nyuma mu isezerano rya kera. Maraki yaravuga nivyo yuko hari uw'Imana izorungika, ariko kuva Maraki ejeje kuvuga haciye imyaka 400 atabuhanuzi busubiye kuvuga, atajwi ry'Imana rivuga. N'abagerageje kuvuga bavugishijwe n'Imana, hari harabayeho n'ikintu cy'igisysteme gishobora kubazivya, kubanumisha. Kubera iki? Baratinya ngo ubuhanuzi ntitukibukeneye. Ubuhanuzi bwaravuze, ariko Bibiliya itwereka ngo muri ico gihe hari igihe bita le temps de silence, igihe c'agacerere. Hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha haca imyaka 400 atamuhanuzi, ariko aravuga ari igihe c'agacerere. N'agacerere iyumvire abantu bavutse muri iyo myaka 400 ntibari bazi uko Imana ivuga, ntibari bazi n'uko Imana ibaho, bari muco twita umwijima. Nico gituma Yohani yavuze ijambo muri Yohani igice ca mbere umurongo wa 8, yaravuze ngo umuco wamuritse mu mwijima umurikira abantu bose, ariko umwijima ntiwashatse kwakira umuco. Umuco wakira mu mwiza, ariko umwiza niwe wakiriye. Ivyo byari bihe byo mu gihe ca Yesu akivuka. Abantu barabayeho, barasubira barabaho, ariko harabayeho ibintu byuko batagishobora gusubira kwizera yuko Imana iriho. Muri ivyo bihe nyene umwijima atajwi ry'Imana rivuga, Bibiliya irambwira ngo hariho abantu Imana yari yaribikiye. Hariho abantu Imana yari yaribikiye. Hari abo twita ngo le reste, amasigarira. Amasigarira yari bamwe mu biteze ugucungurwa kwa Isirayeli. Amasigarira bari bamwe basigaye bagendera mu byagezwe by'Uhoraho, bavuga bati uko biri kose Yesaya yarabivugishijwe yuko tuzoronka umucunguzi. Naho tumaze imyaka myinshi tutumva na kimwe, naho tumaze iminsi myinshi, imyaka myinshi, amagenerasiyo menshi, sokuru n'abasokuruza barapfuye ataco bumvise, ariko turazi yuko mu bihe vya kera Imana yasezeranye kwizoducungura. Ayo masira niyo Bibiliya iriko iratubwira yuko bari basigaranye isezerano, basigaranye isezerano. Baravuga bati naho hari mwijima, naho atajwi twumva, hari ibyo duseranguye Bibiliya, duseranguye ivyanditswe vyera, turumva ko hari icyo Imana ivuga, turumva ko hari umucunguzi, turumva ko hazoba Kristo uwasizwe kugira ngo abohore Isirayeli. Imana yari yaribikiye, Imana yari yaribikiye amasigarira. Bene data, mu bihe nk'ibi ishengero canke Isirayeli yaciyemo birashobora gusa n'ibihe vyacu, birashobora gusa n'ibihe umwe wese muri twebwe ashobora gucamwo. Mbega Mana uri he?
iyo ndabye hirya no hino atana kimwe mbona. Mbega ivyo nakoze, mbega kusenga kwanje, mbega kwisonzesha kwanje, mbega Mana uracariho. Ibibazo birashobora kuvyuka bikaba vyinshi, ariko nashaka kukubwira ngo ya Mana nyene ntiyigeze ihinduka. Kandi muri ivyo bibazo hariho abandi utazi nabo biteze ugucungurwa kuhoraho. Isirayeli iba mu bihe nk'ivyo, habaho urunganwe rwinshi ruvukira muco bita le temps de silence, nta kintu na kimwe cavugwa. Nico gituma Yohana Umubatiza atanguye kuvuga akavugira mu bugaragwa, yahisemo kuvugira mu bugaragwa kuko mu bisagara ntibemera, ntibakira ubwo butumwa. Ariko vyababereye bishasha, ntibumva ukungene inyuma y'imyaka 400 hashoboye kuza undi muntu ariko avugishwa n'Imana kandi avuga ibintu bikomeye. Bamwe baramugenda ko bakamusanga mu bugaragwa kuko bumva ko hari ikintu c'Imana kiyo kiravugira muri we. Barumva mpwemu w'Imana muri we. Bene data, ibi bihe ishengero ryari rimwo nivyo Yesu yavukiyemo. Bico gituma Bibiliya yatubwiye ngo umuco waramuritse mu mwijima, ariko ikibabaje nuko umwijima utigeze wakira, umwiza ntibigeze wakira umuco. Ibi bihe nyene nivyo Yesu yavukiyemo, nivyo Yohani na Yosefu barereyemo Yesu. Yohani na Yosefu nyuma yuko bamaze guhishurirwa no kumenya ico Imana ivuga, babandanije bakora ivyo Imana igomba. Bafata umwana bamujana kumuhereza inyuma y'imyaka 8, imisi 8. Umwana w'imfura wese inyuma y'imisi 8 baramujana mu rusengero, bakamushikana, bakamushikiriza Uhoraho, bakongera bagatanga ikimazi. Ndashaka kuvuga ku bantu mbona muri kino gisomwa bitwereka yuko hari ivyizigiro bishobora kubaho hagati mu mwijima. Amambere n'umuryango wa Yosefu. Yosefu kuva ku murongo wa 21 gushika ku 24 twumvise ngo bafata umwana bamujana mu rusengero, bamushikana mu rusengero kugira ngo bamushikanire umuherezi, bongere bashikane ikimazi. Yosefu na Mariya naho atabuhanuzi bwari bukivuga, ariko bari baragendewe n'umumarayika. Umumarayika arababwira ati iki ni igihe ciza, kuko uyu Mariya mpwemu yera agiye kumutwikira, hama avyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana azoba mukuru, azokiza abantu biwe. Bari barumvise ubuhanuzi buvuga kuri Yesu, ariko kandi mbona umuryango waragumye mu vy'Imana igomba. Ico nshaka kuvuga ngaha ni giki? Uyu muryango Bibiliya itwereka ngo bajaniye Imana, bashikanira uwo mwana, ariko kandi batanga ikimazi ciki. 24 batanze ikimazi ciki, kandi ngo batange ikimazi c'intunguru 2 canye inuma 2, kuko vyavuzwe mu vyagezwe vy'umwami Imana. Aba bantu batanze impunguru canke inuma 2, ariko mu bisanzwe Bibiliya yavuga mu Balewi 12, andika Abalewi 12 umurongo wa 8, bavuga ngo udashoboye gutanga intama azatanga inuma 2. Udashoboye kubera uburyo bwiwe gutanga intama azatanga iki? Inuma 2. Ibi vyatwereka yuko aho Yosefu na Mariya batari bafise uburyo bwo gutanga intama, ariko bararondeye ikimazi cyo gutanga, batanga inuma 2. Iki kinyereka ngo uyu muryango ni wari umuryango ukomeye, ni wari umuryango utunze, anguzwi, wari umuryango utunze wifashe neza. Oya, ariko mu bukene bwabo, mu bintu bike bari bafise, bari bazi kubahisha Imana n'ivyo batunze. Bari bazi kandi yuko umwana wabo bategerezwa kumushikana nk'uko ivyagezwe bivuga, agakurira mu nzira y'Imana. Ndavugana n'abavyeyi bari hano, rimwe na rimwe turiyumvira
icoshobora gutuma uruvyaro rwacu rukura rugakurira mu nzira nziza. Ariko benshi husha inzira bakiyumvira ngo iyo nari mfise uburyo bwinshi no mwigishije mu mashuri akomakomeye, bakibagirwa yuko ishuri rya mbere ari ishuri ryo kubigisha inzira y'Imana. Yosefu na Mariya n'akarorero keza ko gufata umwana bakamujana mu rusengero bakamwigishiriza mu nzira z'Imana. Naho uburyo batari babufise, naho bari bafise uburyo, ariko baravuga bati turashikanira uyu mwana wacu twongere tumushikane imbere y'Imana akurire mu nzira y'Imana. Yosefu na Mariya ndashobora kwibaza gose yuko bari muri ya masigarira yasigaye arizigira yuko hari umucunguzi azoza. Hari ivyizigiro igihe imiryango yose yohitamwo gufata umwe wese umwana rose akamuzana mu nzu y'Imana, akamwigishiriza muhira ivy'inzira z'Imana, bakaganira ivy'ijambo ry'Imana mu mihana. Abenshi twarabaretse tubarekera abakozi, tubarekera abandi bantu, nta mwanya dufise wo kuganira n'abana bacu. Iyo dutomboye bamwe tubazana mu rusengero tukabata hariya mu bana, ntitunababaza n'ivyabaye. Nunabaza mwana wiziki, bakwigishije iki, mwafashe iki? Ariko uruhara rw'umuvyeyi mu gutegura ivyizigiro hagati mu mwijima ni no gufasha abana gukurira mu nzira y'Imana. Haleluya. Misore n'inkumi muri hano, umwe wese yo kwigira inama ati ndemeye yuko abana Imana izoma nzobakuriza mu nzira y'Imana. Habaho ivyizigiro muri kino gihugu, hobaho ivyizigiro muri ino si. Ishengero ry'Imana ryosubira kugaragara nk'ishengero rihagaze ku mabwirizwa, ku nzira, ku kugoroka kurusha ivyo mwisi bariko barabigisha. Iyo tudafasha akanya keza ngo twigisha abana bacu, isi iriko irabigisha. Isi iriko irabigisha. Mu bihe bigenda biraza, isi izotwigishiriza. Niyo tutabigisha hakiri kare, isi izotwigishiriza abana dusange basigaye ari isi ryuzuye mu nzu zacu. Aho tutagishobora kubabwira n'ivy'Imana, bababwira ngo c'est dépassé, byarataye igihe, biri perime. Ariko ndazi neza yuko ijambo ry'Imana ritaba perime. Ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ijambo ry'Imana riguma ririshasha. Ijambo ry'Imana riroguruga dugorore, ridushire ku murongo, tubahe, dukure, tumenye Imana, twongera tuyigaragaza. Ibintu birashobora guhinduka, abantu benshi bagakurira mu nzu z'abantu batigera bababwira ivy'Imana. Ni ivyizigiro bika biratakara kuko isi yuzuye umwijima. Aho uca hose isi iriko iragerageza kurondera ingene yigisha, na cane cane abakiri bato. Nico gituma iyo tuvuze ngo abajene muhure, nukugira ngo muhure, mugiriki, muhure, mukomezanye, mwibukanye ivyizigiro vy'Imana, mumere nka ya masigarira yavuga ngo ntitwishushanya n'abandi. Kuko hari ico twiteze, hari uwo dufise atandukanye n'uri mwisi. Shengero ry'Imana, turakeneye kagashavu keranda katubwira ngo naho ari umwijima mwisi, turashobora guhagurutsa uruvyaro n'urunganwe ruhimbaza Imana. Haleluya! Abemeranya nanje, haleluya! Bishoboka ko habaho ivyizigiro hagati mu mwijima. Biciye he? Biciye mu gutegura abana, gutegura urunganwe, gutegura abakiri bato bahaguruke n'inkomezi. Yosefu na Mariya ndababonamwo igikorwa ciza c'ubuvyeyi dukeneye kwiga mu bihe vyacu turimo. Ubuvyeyi budusunikira mu kwigisha, mu gushikana, mu gukonsakra, mu kwegurira uruvyaro rwacu Imana kugira ngo irukuze mu nzira yayo. Muvyeyi, ico ufise nk'iruhara rukomeye Imana yaguhaye, si kumugaburira, si kumwambika, si kumujana mu ishure, ariko ni kumwigisha indero nziza zihagaze mu ijambo ry'Imana. Urafise uruhara rukomeye. Imana ntizokubaza nimba watetse umuceri canke watetse ibiharage, ariko izokubaza ivyo wamuhaye mu buryo bw'impwemu.
urafise uruhara. Wamuhaye iki? Wamureze gute? Wamwigishije amavaleur ayahe mu nzira y'Imana? Ico kirakomeye. Abenshi turondera yuko basayangana base n'abandi kumbure bigana, bagaca baja no gusa n'isi aho ko bosa nuko Imana igomba. Turafise uruhara hagati mu mwijima kuba nka ya masigarira yizigira yuko hariho ivyizigiro nitwahagarara neza tugakonsakra tukegurira uruvyaro rwacu Imana. Umurongo wa 25 gushika kuri 35 umviriza. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi mpwemu yera yari kuri we. Yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Shakugezaho uyu muntu Simeyoni ngo yari umugororotsi kandi yubaha Imana. Simeyoni yari umwe mu masigarira muri ya myaka y'amajana hari abantu Imana yari yayikiye. Muri bo hari uwitwa Simeyoni ngo yari yubaha Imana kandi yaragororotse. Ngo yararindiriye iki? Yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Yari yarabwiwe, il était divinement averti par le Saint-Esprit. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atabonye Umwami Imana. Ajanwa na mpwemu yera mu rusengero. Abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, Databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, abwira Mariya nyina wa Yesu ati, umve ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa. Kandi nawe inkota izogucumita mu mutima kugira ngo ivyiyumviro vyo mu mitima vyinshi bizoserugwe. Ushaka kuri 35. Simeyoni yari umwe mu bantu bari basanzwe ariko badasanzwe. Unyumvirize neza. Simeyoni ntiyari umuherezi, Simeyoni ntiyari mukuru mu baherezi. Ari ico Bibiliya itubwira ngaha. Bibiliya itubwira hari ibintu bitatu ngo l'Esprit Saint était sur lui. Mpwemu w'Imana yari kuri we. Umvirize irindi jambo, divinement averti par le Saint-Esprit. Ahishuriwe, abwirwa kabanga na mpwemu yera. Ica gatatu ngo agenda mu rusengero asunitswe nande na mpwemu yera. Mwumvise ibintu bitatu. Yariko mpwemu yera. Yari yarabwiwe na mpwemu yera ko atazopfa atabonye umucunguzi. Ngo agenda mu rusengero asunitswe nande. Simeyoni ntiyari umuherezi ariko yari umuntu adasanzwe kuko yariko mpwemu yera. Yarumvira mpwemu yera, yasunikwa na mpwemu yera, icyo akoze yarongorwa na mpwemu yera. Ndakwifuriza kurongorwa na mpwemu yera. Haleluya. Mpwemu yera yari kuri we kuko mpwemu yera ntiyari bigera aba mu muntu. Isezerano rya kera aba bantu bari barimo, mpwemu yera ntiyigera yinjira mu muntu ariko yamanuka ku muntu ikamukoresha. Ariko uyu muntu naho mpwemu yera yamumanuka ikamukoresha, yakoreshejwe bidasanzwe. Mbega weho mpwemu yera atari kuri wewe gusa ariko ashobora kuba muri wewe, wokoreshwa ibingana gute? Bariza mugenzi wawe, ari muri wewe vyogenda gute?
umva itandukaniro rimeze gute? Ari kuri wewe, ariko muri isezerano turimo mpwemu yera yasezeranye kuzotangwa kubizera. Nukuvuga ngo hari ikindi kintu nshobora kurusha Simeyoni. Simeyoni mpwemu yera agenda kuri we, yaramusunika, yaramwereka ibizoba, ariko yashije kuba kuri we agasubira akigira. Ariko twebwe dufite mpwemu yera aba muri twebwe, agumana natwe, ahorana natwe, ashobora kuguhishurira amabanga. Ariko ikibazo nuko ishengero ry'uno munsi nirikuriraho agaciro ico mpwemu Imana akora muri bo. Iki nico kibabaje, dufise mpwemu ariko twaramugararije, avugana natwe igihe cyose ndushaka kumumvira. Simeyoni yari umutama, naho yari umutama ngo yari yarabwiwe kutazopfa atabonye umucunguzi. Yari yabwiwe na nde? Yari yabwiwe na mpwemu yera. Uwo munsi nyene ngo asunikwe na mpwemu yera kuja mu rusengero. Agenda mu rusengero ahurira na Yesu. Isezerano ryiwe rihurirana nawe kuko yumviye mpwemu yera. Munyumvirize neza ahantu. Bamwe barahusha umugisha wabo, barahusha no kwinjira mu isezerano ryabo kuko batigeze bumvira ico mpwemu avuga. Simeyoni ari muhira, sinzi nimba ariko fata icayi, ariko arungiswe na mpwemu yera. Mpwemu yera amubwiye ati haguruka, ja mu rusengero kuko bimwe nagusezeranira bigiye gushika. Arahaguruka, aragenda mu rusengero. Agishika, nashaka kukubwira ngo Yesu n'umuryango wa Yesu, umuryango wa Yosefu ntibari abantu batunze, ntibaje muri Prado, ntibari bambaye amakositime nk'aya twambara, bari abantu basanzwe. Ariko Simeyoni ku bwa mpwemu yera aramenya isezerano ryiwe ko rishitse. Mu bwana bwose buriko barira ngaho aramenya ko hari udasanzwe. Arafatuwe mwana, aravuga ngo iri Mana twara ubugingo bwanje, ico wasezeraniye kirashitse. Iyo wuzuye mpwemu w'Imana mu bintu bisa n'ibisa byose urashobora kumenya ico Imana. Ikibazo kihari nuko twavangiwe, twuzuye umubiri ariko mpwemu ntitwamuhaye akaba ikibanza. Simeyoni yarabonye ababebe, ariko muri aba bebe bose umubebe Yesu ntiyari yuzuye, ntiyari yambaye impuzu z'igiciro. Yosefu na Mariya mwumvise ko bari abakene, batanga iki? Inuma zibiri aho gutanga intama. Bari abantu basanzwe, ariko Simeyoni amaso yiwe yarashobora kubona ikidasanzwe muri uyo muntu. Oh, ndakunda mpwemu w'Imana, ndakunda mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana ashobora guhishura ibitaboneka mu maso y'abantu, akwereka ibirenge y'ivy'amaso ariko arakwereka. Abenshi bagarukira ku vy'amaso abereka. Simeyoni amaze kubona uyo mwana ngo araza, aramuterura, aravuga amajambo mwumvise ati Mana twara ubugingo bwanje, ico wasezanye kirashitse, kuko uyu nawe ari wa wundi mucunguzi narindindiriye. Ahindukirira Yosefu na Mariya arababwira ati uyu mwana azoba igitsitaza ariko kandi azonahagurutsa benshi. Uyu mwana azoprovoka, mu Gifaransa c'est un signe qui provoquera contradiction. Uyu mwana azozana ukuzazanirwa mu bantu benshi. Uno munsi abantu benshi bariko barazazanirwa, bavuga ngo bamwe bavuga ngo Yuda ntitwizere umuyuda, twizere umwana w'Imana. Bamwe baravuga ngo mwizere abazungu, ngo turakeneye imana zacu. Iruhande muri Kongo bafise imana z'abirabure, Mukungubira, Kadima, Kimbangu, abo bose barasengwa. Ejo bundi sinzi ko mwabonye uwahora asengwa nimba yitwa Bundundia, nimba ari Dundia, aheruka gupfa. Uwo Bundundia, menga ni Bundundia, narabibonye muri rezo, yahora abwira abantu ngo umwizera wese ntashobora kupfa n'uburozi, kwicwa n'uburozi. Abantu baramutambira bakamusenga, sinzi ko mwabibonye, bambara vert na blanc. Umurundi kazi arahaguruka aravuga ngo jewe narizeye uyu, kandi kuva nkimwizeye nta burozi bumfata, ndaryama neza, ubu yarankingira.
ariko ikibazo aheruka gupfa, haheze iminsi, haheze amezi, n'ubu ntarazuka kandi ntazozuka kiretse ku munsi wa nyuma. Yesu ariko atera ukuzazanirwa mu bantu, ariko nashaka kubwira ngo uyu twizeye yarapfuye, ariko umunsi ugira gatatu arazuka. Amara iminsi 40 yiyerekana, arasangira n'abigishwa biwe kugira ngo bamenyeshe yuko ivyari vyaranditswe kuri we imbere ya myaka 400 ari wa wundi nyene, niwe wenyine ashobora gutanga agakiza mu bantu. Abamukunda, haleluya, haleluya. Muzo umwana azozana igitsitaza, azoba igitsitaza, mugabo azohagurutsa benshi mu Bisirayeli. Ariko ngo niwe muco w'amahanga. Imana ishime kuko umuco no mu Burundi turashikirwa, uno turamuvuga, ntitwigeze tumubona ariko turamufite, ntitwigeze tumukorako ariko twaramukoze ko mu kwizera, naho twigeze tubana ariko abana natwe mu mitima yacu. Ni muzima, ni muzima, haleluya. Uyu Yesu ngo azoba igitsitaza ca benshi. Ndifuza ko atokubera igitsitaza, ahubwo yoba kimwe mu bishobora gutuma uhaguruka ukizera Imana, ukava mu mwijima ukaja mu muco. Uyu mugabo Simeyoni yararindiriye isezerano yiwe. Uyu mugabo Simeyoni yararindiriye ukuza kumukiza. Ukurindira kwa Simeyoni kurasa n'ukurindira turimo. Kurasa nuko tumaze mu imyaka, haize imyaka ibihumbi birenga 2. Yesu avuze ngo ndagiye ariko nzogaruka kubatora. Bamwe muri mwebwe mwararindiriye, abandi bavuga ngo byara ntibizoba, baratubeshe. Abandi bariko basubira inyuma, abandi bariko batwagwa n'isi, abandi bariko biyumvira kumbure yuko ijambo ry'Imana rivuga atari ico. Bamwe baravuga ngo none ko namwizeye ntankure muri ibi bihe, ariko atsitazwa nuko yizeye Kristo Yesu. Abandi bariko barasubira inyuma. Uyu Simeyoni naho yari umutama, yarazi neza yuko kugendererwa kwa mpwemu yera kwamuhaye information yuko uyu mugabo azoza, naho azomubona gusa azopfume yipfira. Icompa mu mitima yacu tukavuga tuti uyu mugabo yaraje, ariko kandi Yesu azogaruka. Ko azogaruka reka tumurindire twihanganye. Ni iki no munsi ko kirakuremera, yagutuma wumva umenga wosubira inyuma. Abandi bariko batakaza inzira y'agakiza no kwihangana kubera ibigeragezo. Abandi babona umenga Yesu yatevye kubishura ku bibazo byabo. Bamwe batakaje ivyizigiro bariko barasubira inyuma. Nashaka gusaba ngo wumvire ico mpwema kubwira. Mpwema aravugana n'amashengero yuko agiye kuza, agiye kugaruka, agiye kuza, kandi ngo azoza nk'igisuma. Icompa natwe tukamera nk'aba Simeyoni, ukugaruka kwiwe tukaba tumuyiteze, tumurindiriye, tugahurirana nawe. Bibiri ivuga ngo inzambi zovuga ngo abamwizeye bazohindurwa bashasha, bamusanganire mu kirere. Haleluya. Iyo mvuze kuza kwa Yesu bamwe ntibabishaka. Haleluya. Bamwe bavuga ngo nabanza ararindira tube turajya. Bamwe bavuga ngo mfise isezerano yo kuzokuka. Abandi bavuga ngo mfise isezerano yo kuzobanza nk'aba bosi. Hari ibyo twibaza yuko bishobora kuturutira ukuza ku mwami wacu Yesu Kristo, ariko nta na kimwe. Simeyoni yararindiriye, nawe witege urindire ukuza ku mwami Yesu. Muri uno mwijima w'abantu benshi bazazaniwe no gutahura mbega Imana iriho, mbega Imana iravuga, mbega Imana irakora, mbega Imana ivyo yavuze izobishitsa, mbega Imana ntibaho, erega Imana ntibaho, erega Imana kumbure yaratwibagiye, canke ni y'abazungu bazanye. Iyo vyose ni kuzazanirwa k'umwijima isi irimwo, ariko kuzorangizwa nuko Yesu aje gutora amasigarira yamwiteze. Muri ayo masigarira ndipfuza kuzobamwo.
ndifuza ko nawe wobamwo witeze kugaruka ku mwami Yesu. Haleluya. Uyu mugabo Simeyoni yashobora kubona ibyo abantu batabona kubera mpwemu yera. Abenshi bariko bicwa n'ivy'amaso yabo bereka. Abenshi babona ivy'amaso yabo bereka bagahugisha wabo. Yesu shibari kumuhusha kuko nta kintu cy'igitangaza cyari kihari. Ariko utashobora kumuhusha nuwumvira kandi agendera mpwemu yera. Uko ni kwishengero ry'uno munsi ririko rirahusha kuba mu vy'Imana igomba. Kuko bashize imbere cyane ubwenge, les stratégies, ubuhinga, ubumenyi. Bashira imbere cyane ibintu biboneka. Bashira imbere cyane ibintu bifrapa ku maso, bikubita amaso. Ariko baribagira yuko ivyicishije bugufi ari ivy'Imana ikunda kwihishuramwo. Baribagira yuko ibiciye bugufi hari mu ibanga ry'Imana. Yesu ntiyaje abari bamwiteze mu maklinika komakomeye baramubuze kuko yinjiye mu gwato bw'intama. Mu ruhongore niho yakiriwe, mu biciye bugufi gose. Abantu ba mbere babibwiwe ntihari muri pale, ariko abantu ba mbere babibwiwe n'abatagira aho barara ku misozi. Abungere Imana ihitamo ko aribwira ati hari ikintu cabaye mu isi mutazi. Aha tuje turirimba kuko isi nezerewe, hari ikintu cabaye, reka tubibira akabanga. Abungere biruhiye baryamye ku musozi berekwa ibintu isi yari irindiriye. Imana ntikira mu bintu bikubita ku maso, Imana yigendera mu bintu biciye bugufi. Ibintu biciye bugufi, ibintu biciye bugufi, ibintu biciye bugufi, ibintu utonamenya. Aho niho Imana ivuga. Abenshi barindiriye ko Imana ivuga mu gukubita ku bihome, ariko Imana ivugana muri rya jwi ryawe ryoroshe rivugira mu mutima wawe. Benshi bararisuzugura, ariko bakeneye umukozi w'Imana. Imana ivuga iki? Ta 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 ta, iravuze. Imana irashobora kuvuga mu bintu biciye bugufi gose, kuko mpwemu w'Imana ari muri wewe, avugana nawe igihe cyose. Simeyoni ntiyabanje kumva imituragaro, ariko yari yarabwiwe mu mutima wiwe yuko hari kizoba, kandi asunitswe na mpwemu aragenda yakira isezerano ryiwe. Aravuga ati nshake nitahire. Mbega uno munsi uri kuraba isezerano ryawe uri kurirongwamwo gute? Uri kusunikwa na mpwemu cyangwa uri kusunikwa n'ibishobisho? Uri kusunikwa n'amaso y'umutima cyangwa uri kusunikwa n'amaso y'umubiri? Hari ibintu bikubita ku maso ukibaza uti nukuri aho Imana iravuze, canke iri ni rya sezerano ndindiriye ku Mana. Ariko ukazosanga siryo na gato, kuko na Satani arazi gukora pirate. Arashobora gupirata ico wibaza ko ari ico cy'ukuri, ariko akuzanira pirate ya fo. Umviriza ijwi ry'umutima, reka kurongorwa n'amaso n'ivyo bakubwiye n'ivyo ubona, ariko rondera kuzura mpwema kurongorere mu isezerano ryawe. Kwa 36 ushaka 38. Kandi hariho Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Hari undi mudamu cyangwa umukobwa cyangwa umumama yitwa Ana wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera. Yabanye n'umugabo we imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. 84 uteranije indwi ningahe? Uyu mumama Ana yari afise imyaka ingahe? 90 ningahe? 94 plus 7. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi.
yabanye n'umugabo w'imyaka ingahe? Afise imyaka ingahe? Imana ishimwe. Ibiharuro sindi 4. Ndazi yuko mufise ibiharuro byinshi. Hari abamajije ngo yubatse afise ingahe. Okay. Ntaco imyaka yiwe mugabo bitwereka ngo yararenze imyaka 84. N'imiburiburi yari afise imyaka 84. Yari umukecuru. Ariko umviriza Bibiliya itubwira ki kuri uyu mudamu? Umviriza. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga. Yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Igikorwa ciwe yari mu rusengero. Igikorwa ciwe cari ikihe? Gusenga no kwisonzesha. Haleluya. Murumva ko ari igikorwa Imana yashingiye intahe. Yari mu rusengero asenga yisonzesha. Ngo yakorera Imana mu gusenga no mu kwisonzesha. Cyari igikorwa ciwe. Umviriza amasengesho y'uyu mumama. Umviriza ibyabaye. Ako kanya acaraza ariruka ashima Imana avuga ivya Yesu abibwira bari barorereye ugucungurwa kw'i Yerusalemu bose. Ntawe arazi Yesu, yari umwana asanzwe nk'abandi bose, ariko uyu mumama ikinyereka yuko yamumenye mu bundi buryo butandukanye n'ubw'abandi, nuko yamuvuze. Ariko ntibintangaje ngo yari umuntu asenga kandi yisonzesha. Haleluya. Yari umusenzi kandi yisonzesha. Nivyo byatuma ahishurirwa yuko uyu mwana bateruye nawe nyene ari special. Uyu Ana nawe yari mu masigarira y'abari biteze ugucungurwa ku mwana w'Imana. Uyu Ana naho yari umutamakazi. Muri iro shengero umutama Simeyoni ahura n'umutamakazi. Nashaka kuvuga yuko naho bushaje urashobora gukorera Imana. Naho bushaje urashobora kumva mpwemu w'Imana avugana nawe. Abantu mushaje canke muriko murajayo, nimugire ubwoba. Mpwemu w'Imana arashishikara bakoresha kandi arahishura yuko namwe mukoreshwa n'Imana. Nimugire ubwoba. Bamwe baravuga ngo dukeneye gukoresha abakiri jeune, ariko n'abatama Bibiliya avuga ngo mu bihe bya nyuma nzosuka mpwemu wanje kubaye n'umubiri bose. Munyumvirize, abatama n'abatamakazi banyu bazogira iki? Bazobona inzozi, bazorota, bazokwerekwa. Hajya gatiro wakunda kubatwara rimwe na rimwe, haraho baba ariko barerekwa. Ntubakome ngo abatama n'abatamakazi bazobona inzozi, ariko ngo abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Haleluya. Bajene muri hano, haleluya. Abahungu n'abakobwa bazokwerekwa. Ikibazo nuko mu bintu bihe bya nyuma abahungu n'abakobwa baguma bashaka gusinzira kugira ngo barote. Kurota birekera ibyo batama. Musenga Imana yugurura amaso yanyu mubone. Hari umuntu umwe akunda kurota cyane kandi akiri muto, akaronka inzozi nyinshi. Bavuga nti ibyo byose wewe dukwiye kuzana mu masengesho, duhejeje gusenga cha tukusasira karago n'akamatera kugira usinzire, hama Imana ivugane natwe biciye mu nzozi. Hakenewe abantu ngo babona, ariko ivyo biva kuri mpwemu yera. Ndashaka kuvuga kuri connection y'aba bantu babiri, Simeyoni na Ana. N'abantu basanzwe mu rusengero, n'abantu ushobora kwinjira ko ntunababone, kuko n'abatama bicarira hari inyuma. Bamwe barinjira basohoka, ariko n'amasigarira afise mpwemu w'Imana muri bo. Bafise n'ibanga ry'Imana babitse.
buzuye mpwemu w'Imana. Aba bantu rero Kristo Yesu aza kubahuza. Ndakunda igihe Yesu Kristo akonekta abantu basangiye impwemu imwe. Yesu Kristo yaje guhuza basangiye impwemu imwe. Simeyoni na Ana bashobora kuba batari bazinanye, ariko uwo munsi kubw'ivy'Imana yavuganye nabo irahuza aba bantu bahurira kuri Yesu bavugishwa ibihambaye bizoba biciye muri uno mwana. Mperuka ko mugenzi wawe uti ndakwipfuriza connection y'Imana. Haleluya. Ndakwipfuriza connection y'Imana n'umuntu ahuje mpwemu w'Imana. Ariko nawe biragusaba yuko nawe wawuzuye nde? Iyo wuzuye umurete n'amafiriti icyo utanga n'umube. Ariko iyo wuzuye mpwemu w'Imana utanga amajambo y'ubuzima. Haleluya. Yesu Kristo yaje kuduhuza, yaje guhuza abantu batohuye, ariko ko mpwemu w'Imana akorera muri bose arabahuza. Ndakunda Yesu. Yesu yampuje n'abantu muri mwebwe numva mfise nk'umugisha. Kubera iki? Sinobironse, sinokomejwe, sinohagurukijwe iyo nahura na bamwe muri mwebwe ngo banyibutse icyo Imana ivugana natwe, ngo bambwire icyo Imana yasezeranye muri uno mwijima, ngo bamfashe kwihangana no kubandanya. Nicyo gituma shengero ry'Imana birakenewe ko bavukana, bahura, banywana, basangira. Abasangiye mpwemu w'Imana nidukwiye kwemerera Satani ngo aducane mu bice, avuga ngo uriya ngo arishima, ngo uriya ngo avuga ko afite ingabire ikomeye. Ibyo ni ibikorwa bya Satani. Ahubwo Imana iguhuje n'uyo Simeyoni ntiyaje kucabwira Ana ngumva ko nako karatanguye kwitamwo. Wowe uje uvunduruka he? Sije natanguye kuvugishwa kuri uyu mwana, none uje kuvuga ibiki? Ivyo navyo yavuze. Ariko yavuze ati Imana ishimwe, baterera ikorasi hamwe bahimbaza Imana. Yosefu na Mariya barabaraba baratangara. Ngo ariko ngo basubira inyuma bafise iki Imana yavuganye nabo. Uguhura ko abantu buzuye mpwemu bari connecte mu Mana bishobora kuremesha imiryango myinshi. Yosefu na Mariya ntibari bazi yuko ivy'Imana yavuze baheruka kuvyumva hariya kiriya gihe, ariko bari bakeneye gusubira kuremeshwa yuko vy'ukuri uyu mwana bafise ari udasanzwe, kuko yari umwana vy'ukuri. Umuravye n'umwana nk'abandi boshoboye kugira nabo bati ivyo byose, none uyu mwana ivyo bamuvuga ko kumenga ni Mesiya, ntituvyumva ko ari byo. Ariko bahuye n'abandi bantu batari bazi, abo bantu nabo bagahurira ku icyo Imana ivuga, bararemeshejwe. Mbega ihuye n'abantu bari mu guzazanirwa, ushishikara kubabwira uti raba neza mugabo ibihe biragoye, cyangwa batera intege. Nituriho ngo tube intege abantu, turiho kugira ngo tubwire abantu yuko hari ivyizigiro. Ijambo ry'uno munsi rivuga ngo ivyizigiro hehe? Mu bihe vy'umwijima, mu bihe by'abantu bazazaniwe, mu bihe atanyishu bariko barabona hari ivyizigiro. Ivyizigiro bivuye he? Ivyizigiro bivuye ku bantu buzuye mpwemu, barongorwa na mpwemu, babwirwa na mpwemu, bakonektana na mpwemu, bakaririmba indirimbo zo gutera intege abacitse intege. Haleluya. Narindizi natari ya Yesu, narindizi natari yu, narindizi igaye rikwiye gushimwa, rikwiye kuba. Simeyoni na Ana barabasenzi. Simeyoni na Ana barabasenzi. Ntibarabasenzi b'ivyo kurya, amasengesho yo gusengera imfungurwa,
ntibari abasenzi ba mana ndagushima ko navyutse, ntibari abasenzi ba mana ngiye kuryama uziga mu bugingo bwanje. Hari abamenyereye gusenga amasengesho ya amwe atatu benshi bamenyereye. Uvyutse ugomba ufungure, ugomba uryame. Uvyutse urashima kuko hari abaherayo. Ariko kandi ntubuzi neza ibiza kuba kuri uwo munsi wose. Abenshi basenga imbere y'imfungurwa kuko batinya yuko ho barimwo akantu, bikabasunika gusenga. Inaco gituma amasengesho yabo ari mu izina rya Yesu ndabikuyemo vyose, ndavyejeje. Ayo masengesho niyo bamenyereye. Ariko ayo masengesho asunitswe n'ubwoba. Naho nabibonye muri Yesu. Muri Yesu nabonye avuga ngo afata umukate arawuhezagira awushimira Imana. Abandi basenga iyo bagiye kuryama kuko bazi neza yuko bashobora gutegwa n'ibibazo canke n'impwemu mbi. Ukazosanga amasengesho y'abantu benshi asunikwa n'ubwoba. Suko bizeye Imana, suko bakunda Imana, ariko barasenga gatatu kuko bari oblige yo gusenga gatatu, kuko atari ivyo bagwa mu ngorane. Ariko ayo asiyo masengesho ya Simeoni na Ana, siyo masengesho ya Simeoni na Ana. Simeoni na Ana bari bafise ubuzima bwiteze Imana kandi babwiteze mu masengesho. Trimestre ya mbere twama tuvuga ngo turi umuryango twifuza ubuzima bwo guhimbaza Imana. Turashaka kuba mu buzima buhimbaza Imana. Amasengesho yacu adahagaze kuri vya bindi bidusunika mu bwoba gusa, ariko kuseruka imbere y'Imana tuje kurondera inyonga z'Imana. Imana ikatuzuza mpwemu wayo agahishura ibihishije. Hari byinshi bihishije imbere y'amaso yacu no munsi. Hariho byinshi Imana yifuza kuduhishurira, ariko iduheruka duhejeje kuyibwira gusa ngo hezagira zino fungurwa. Iraturonderera umwanya, ikaturondera ikatubura. Turakeneye kwigira kuri aya masigarira bari babayeho ata majambo y'Imana bumva, muhemu w'Imana atakivugisha abahanuzi, ariko ivyo ntivyabatera gucika intege, kuko bari abantu b'amasengesho, barisonzesha bagasenga. Mu bihe vya nyuma ubuzima bwo kwisonzesha no gusenga buzogenda bugorana, kuko ukwisonzesha bamwe bavuga ngo nivy'isezerano rya kera aho umuntu yibabaza. Ntituriko turibabaza, ariko turiko turigisha imibiri yacu ko atari ikwiye kuturongora. Yesu ubwiwe yaravuze ngo abigishwa ba Yohani bari beje kumubwira ngo kubera ko abigishwa bawe batisonzesha. Yesu arababwira ngo nimubareke, umunsi umukwe yabavuyemo bazomenya icyo ari cyo kwisonzesha. Mugabe ikibazo nuko yavuye muri bo bamwe biranka ko bisonzesha. Ubuzima bwo kwisonzesha no gusenga butuma impwemu yawe ikomera, umubiri kwaja hasi. Benshi buzuye amarevelation, ariko revelation z'umubiri. Imibiri iravuga, imibiri irakwereka, imibiri iraguha imigambi, kandi iyo migambi ni imigambi mibi. Imibiri ifite amajwi menshi cyane, dukeneye gucecekesha mu masengesho no kwisonzesha. Shengero ry'Imana turakeneye kumenya ivy'Imana ivugana natwe mu mezi abiri ari imbere, mu mezi atatu, mu mwaka, mu myaka 5. Mbega ivuga iki? Iri kwisezerana ko itazogutwara utagize iki? Mbega nico ivuga canke n'umubiri uri kurabivuga? Ni ivy'Imana ivuga canke n'umubiri uri kurabivuga? Turakeneye ubuzima bw'aya masigarira. Yosefu na Mariya, Simeoni, Ana bahuye n'Imana kuko bari bayiteze. Ndifuza guhura n'abantu
nabo bariko bahura n'Imana. Ndifuza kubana n'abantu nabo bariko bagendana n'Imana. Ndifuza kuzuzwa kugira ngo nshobore gukomeza n'abandi. Ndifuza gusenga kugira ngo Imana yugurura amaso yanje, izimya amaso y'umubiri, inyugurura amaso y'impwemu. Ndifuza kusenga no kwisondesha kugira ngo Imana yice kameremere kanje gakunda kuvyuka, igashire hasi, numve aho Imana iri kwirandongora. Ndifuza gusenga kugira ngo ngire shwa nziza, mitemwo neza mu vyigomba kombamo. Ndifuza gusenga kugira ngo umubiri wanje nushishikara unigana nico mpwemu arandongora mu gukora. Simeyoni ntiyaniganye ngo yaswe na mpwemu kuja mu rusengero, agenda ata programu ihari, ariko kuko programu y'Imana yari ihari. Ndifuza gusenga kugira ngo amaso yanje ahishurirwe ivyo Imana yambikiye muri Kristo Yesu, ndabibemwo vyose imbere yuko ntaha. Ndifuza gusenga, ndifuza gusenga ngo nshobore kwitega neza. Umucunguzi wacu yasize avuze ngo ndagiye ariko nzogaruka nk'igisuma. Ndifuza gusenga kugira ngo impwemu yanje ibe hafi y'impwemu w'Imana, inyobore mu kugororoka. Ndifuza gusenga kugira ngo nkomezwe maze nkomeza abandi. Tugiye gusenga. Mu bihe vy'umwijima, aho hari ibibazo byinshi kumbura ufise, wanazanye uno munsi. Inkuru nziza nuko nahari mu mwijima, Imana cariho. Imana irakora, Imana iri hafi yacu. Naho hari mu mwijima hariho umuco. Rondera kuzura mpwemu y'Imana, arabosa. Rondera kuzura mpwemu w'Imana, ahishure ibihishije. Naho wumva kumenga wihebuye kuko uri kuragirizwa ibitari vyo, usigaye wumva umenga uri wenyene, wumva umenga n'umwijima iruhande yawe hose. Ariko nje kukubwira ngo nahari mu mwijima hariho ivyizigiro, kuko umwami Yesu aracari ku ngoma. Hariho ivyizigiro. Nugira ico ufata n'ico ureka, ariko niwizera Kristo Yesu ashobora kukumurikira mu nzira yo kugororoka. Hariho ivyizigiro. Nigiki uno munsi kikubwira ngo ivyawe vyaheze, uragowe, ukaraba ukabona nta nyishu ihari? Zemwo imyaka 400, ariko ntibacitse intege. Base babo, basekuru nabo nyene barabibayemwo, ariko basigaye bababwiye bati ivyo nivyo vyose hari ico Imana yasezeranye. Roho yaboka, hari ico Imana yavuganye nawe, hari ico Imana ivuga ku buzima bwawe. Naho ico isi canke bigukikuje biko biravuga, hari irindi jwi ishobora kuvuga ibitandukanye n'ivyo wumva n'ivyo ubona. Iryo ni ijwi rya mpwemu w'Imana. Ndakeneye kuzura mpwemu, ndakeneye ubushobozi bwa mpwemu, ndakeneye kurongorwa na mpwemu, ndakeneye kuzura mpwemu kugira ngo ashoboze kubona ibitari ko biraboneka. Elisa arakoma induru ati turagowe, twatewe. Ariko Eliya aramubwira ati Imana yo kugurura amaso ukamenya abadukikuje, ukamenya ingabo ziri ku ruhande rwacu. Aramusengera yuguruka amaso, uwari yuzuye mpwema aruguruka amusengera aruguruka amaso, atangura kubona ivyo atari ko arabonesha amaso yiwe. Ndifuza ngo Imana itwugurura amaso. Ibiguteye ubwoba, ibigutumye uno munsi wumva kumenga n'umwijima, utahure ko ari ivyizigiro. Na Imana yigeze ita abayo, nawe yigeze ita abayo, nawe yigeze iheba abayo.
ntiyigeze iva mu isezerano, ni yayindi nyene nihinduka. Mwami Yesu, robosaya, Mwami Yesu, turagushima kuri Imana, turagushima kuri Imana. Uri Imana yahozeho, wamyeho, uzohora ibihe bidashira. Mana, hagati y'amajwi y'iterabwoba, hagati y'amajwi y'umwijima, turaje tuvuga ngo ijwi ryawe niryo dukeneye. Dukeneye ijwi ryawe, dukeneye ijwi ryawe. Saya boshaya, dukeneye ijwi ryawe, dukeneye ubushobozi bwawe bubora bukiza. Ubushobozi bwawe buhora bukiza. Ugurura amaso ishengero ryawe tukubone, tukwiweze, tugutahure. Yesu, 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 dukeneye wewe, dukeneye wewe, dukeneye wewe, dukeneye wewe. Shengero ry'Imana, senga kugira mwuzure mpwemu y'Imana. Sengera kugira mwuzure mpwemu y'Imana. Saba mpwemu y'Imana. Haleluya, haleluya. Ni mpwemu y'Imana wenyene niwashobora gukuraho ubwoba, 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 ugukekeranya, kuzazanirwa, bikugwaho n'ubushobozi. Rabosaya, shemoka, maisayaboka, mw'izina rya Yesu. Tukeneye Mana, keneye wewe, keneye wewe. Senga, senga, senga. Abishoboye muhaguruke, dusenge dusabe kuzura. Mwami Yesu, turi imbere yawe. Ndaje ndakwereka ishengero ryawe Mana. Turi hano hagati y'ibidutera ubwoba, hagati y'ivyizigiro vyacikaguritse, hagati y'ibitwereka yuko atanyishu. Rabosaya, my sandema, my sandema, my sandefai, my sheria de soshneve. Hagati y'amajwi y'ukwihebura, tuje guhagarara imbere yawe Mana. Turakeneye udusuke ko mpwemu wawe n'isezerano ryacu mw'izina rya Yesu. N'isezerano twahawe nawe Mana. Uzuza mpwemu wawe abahungu n'abakobwa bawe, abatama n'abatamakazi Mana, basubiza mu ivyizigiro mu gikorwa ca mpwemu. Turakugomba, turagushaka mw'izina rya Yesu. Turashaka ivyizigiro bizima, ivyizigiro bishasha. Ugurura amaso yacu twiweze uko ushaka ko tubona, tubone mugambi wawe wagutse, twinjire mugambi wawe wagutse, twemerere kurongorwa na mpwemu wawe. Rongora intambuko zacu, rongora ubugingo bwacu mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Nje gufata miri impwemu yo kwihebura, impwemu yo kwirabuzikanira, impwemu yo kwirira bunanirwa mw'izina rya Yesu. L'esprit des ténèbres, je te lis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus kubuzima bwiza bwawe Mana abariko bugengera muntu yari yihebuye, yatakaje ivyizigiro. Hagurutsa impwemu ikwizera, hagurutsa impwemu ikubona, hagurutsa umutima ukwiteze mw'izina ryawe Yesu, mw'izina ryawe Yesu. Fatana amaboko dusenge.
ufashe ukuboko ashobora kuba ariko aca mu bihe byo kwihebura, byo gucika intege, umwijima ukasa n'ukikuje ubuzima bwiwe. Ariko uko kuboko ufashe nyene usenge ubushobozi bwa mpwemu w'Imana bube ku buzima bwiwe, bukureho umwijima wose, ubwoba bwose, hasubizwe ivyizigiro mu mutima wiwe. Senga, dusenge. Mu izina ryawe Mwami Yesu, robosha maisaya deisaya maishende bosa rade mokande bosha maisendre bofo maisande moka maiseshneve rabo sande moka o rabosaya sheye moka. Mu izina ryawe Yesu ndaje Mana ndakwereka mwene data, uramuzi, uziryama n'ivyuka ryiwe, uzageza amaso, uzi naho washaka kumwereka. Niwe uca inzira, niwe uca inzira mu bugeragwa, niwe uvuga ibintu byose bigaceceka, niwe uvuga imipfunda ikanuma, imipfunda n'imiyaga biceceke mu izina rya Yesu. Uzuza mpwemu wawe, uzuza mpwemu wawe. Mwene data ahure nawe, yambikwe nawe, yuzurizwe nawe, aremeshwe nawe, ivyizigiro bigaruke. Arahiriwe abizigira Uhoraho, ni nk'umusozi Siyoni, musozi Siyoni utigera unyiganyiga. Musozi Siyoni utigera unyiganyiga. Yesu, 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 Yesu. Uzuza amaso yiwe, uyereke ingabo zawe, uyereke umuco wawe, uyereke ubwiza bwawe, uyereke ivyizigiro ufise mu buzima bwiwe. Mana, muri iryo zina nyene niho twaremesherejwe, muri iryo zina nyene niho udacika intege, ngo tuzogenda ntituzoruha, tuzoguruka nk'inkokoma, ntituzocika intege muri wowe Yesu. Mu izina ryawe Yesu, komeza shengero ryawe.